mu bijanye n'amakori imikashi nukuvuga juste dufatiye ku ntuzeye kuri komisiyo umuntu aba ariko arakorera imbere yuko limitere iduhemba ibanza gukurako ikori muri obere ginjira mu kigega cy'igihugu ihemba ibanza gukurako komisiyo ihereza aba ijana muri obere. Mbega umwuga wo kuba umurimikashi canke se gukora akazi ka rimikashi urumwaja birashobora gutuma atabundi buzushobora gukora ukagakora konyene kakakubeshaho? Ibyo urashobora kuba ufise umutahe mugabo bikavana aho uri atakiriyantere ihari. Mugabo aho uri atakiriyantere ihari wa mutahe ufise usanga ataco iriko irakungukira ugasanga amahubwo amafaranga ariko arahomba. Je natanguye kubikora mu mwaka mu kwezi kw'icumi kwa 2018 ramaze igihe ariko urumva namaze igihe impinduka zagiye ziraba narazibonye haragiye yuko limitere igendera tugabanya amakomisiyo bivanye harabaho nuko abantu bagenda bariyongera ariko bivanye naho umuntu akorera kuko bivanye naho ukorera kumwe na kivuga client bivanye na clientele ufise kuko kugira wunguke bivana na clientele wowe ufise ngaho ku ruhande intambamye twagenda turahura byavana kuko kugira ngo uronke urashobora kuronka abakiriya baza kurotira amafaranga aho ukorera mugabo ukaca usanga bivanye mu gihe uba ufise agatahe gato bigaca bigorana kuza kuronka ayandi mafaranga aho uza kuronka aja likide kugira uze kuronka aja likide ufise ama electronique yo rero ni intambamye ya mbere urashobora kuba ufise electronique muri cyo gihe ufise electronique udafise aja likide hakaca haza abakeneye kubikura muri ico gihe abakeneye kubikura umukiriya acagenda kubera atamakashi agusanganye umuntu uwo mwuga wa rimikashi siwo yocagira ngo siwo yocagira igikorwa mvuga ati niryo shingiro ahubwo yorondera n'utundi dukorwa ashira ku ruhande kuko wowe biroroshe kuko ibindi bikorwa ku ruhande ufatanya n'ibindi bikorwa. Hello canke mwiriwe mwaramutse canke bive naho muherereye uyu ni kuri complex mutakora subscribe nongira ndabibibutsa no kuri kora subscribe twitezanye imbere dutume ino TV ibu umuryango wagutse kugira ngo tubandanye dusangizanya canke se dutemberana ahantu henshi agiye atandukanye nkuko mwe mwayibonye ibiganiro bitambutse twari mu ntara ya Gitega ariko ntitwavuye yuko tutaganirije abene gihugu quand même nkuko mubona unumwe ne gihugu wo muri intara yagutse ya Gitega murabona kadasanzwe akora ni wane twigwa turamagara weri mikashi mayinite abandi bo babadukorera zia service dora tubasaba rero twamusavye gato tumuganirize twumve mbega umwuga wa mikashi ko tubona ko hari ibintu byinshi byahindutse abantu babaye benshi ibintu byinshi byagiye birahinduka mbega umwuga urashobora kubeshaho umuntu umwana w'u Burundi arashobora kubaho akarya akambara akariha inzu biciye mu mwuga wa mikashi ko tubona ababikora bagwiriye ni byinshi tugiye tumenye agiye tuganirize mwene wacu merewe neza meze neza ngaha mu ntara ya Gitega meze gute tubana intara nziza yagutse rimwe isuku ryinshi cyane mumerewe gute muri rusange ngaha mu ntara ya Gitega aha ngaha Gitega hameze neza ni neza cyane twese turashima uko akarere kameze neza umutekano ni wose maze kuba ari wose hanyuma na twebwe abari mikashi n'abandi bakora ibitundi dukorwa turi ku kivi turiko turarangura dukora ni mu gihe turi mu murongo canke se mu nzira guteza imbere igihugu mbega namwe umwuga wanyu woba ari curi kurafasha igihugu canke se hari ico muriko murakora kugira ngo namwe muvuga ati mu iterambere ry'igihugu natwe harimwo ukuboko kwacu mu iterambere ry'igihugu cyacu nukuvuga twese turafise ico duterera na cane mfatiye ku umwuga w'iwacu wa rimikashi nukuvuga ntiriwe ndaja kure turetse n'ibindi kuko rimikashi uyikora ufise n'ibindi bikorwa uri kurakora ku ruhande ngaho ico dushobora guterera tugiye kuraba na cane mu bijanye n'amakori rimikashi nukuvuga juste dufatiye ku ntuzeye kuri komisiyo umuntu aba ariko arakorera imbere yuko limitere iduhemba ibanza gukurako amahera ijana muri ikori muri obere ginjira mu kigega cy'igihugu ihemba ibanza gukurako komisiyo ihereza aba
ijana muri OBR. Ego. Utubwiye yuko ukora akazi ka rimikashi ariko ukongera ko ufite n'indi mirimo ukora ku ruhande. Mbega umwuga wo kuba umurimikashi canke se gukora akazi ka rimikashi urumwaja birashobora gutuma atabundi buzushobora gukora ukagakora konyene kakakubeshaho kuko twarumvise ko ngo biravana mu mutaho utanguje ibintu nk'ivyo abantu muri rusange barakeneye kumenya ukuntu bimeze muri rusange. Ibyo urashobora kuba ufise umutahe mugabo bikavana aho uri ata clientele ihari. Mugabo aho uri ata clientele ihari wa mutahe ufise usanga ataco iriko rakungukira ugasanga amahubwo amafaranga ariko arahomba. Mugabo mu gihe uba ufise clientele aho uri naho ufise umutahe utarenga ku bihumbi amajana 2 urakora ugasanga uriko uraduga neza ugasangira kubeshijeho ufise uwo mutahe w'ibihumbi amajana 2 gusa udasaba wa mutahe wo kuvuga ngo ufise amamiliyoni naye bivana na clientele rero ubu ufise kuri tele ukorera ko kw'ico kibanza cawe. Kutuganiriza byinshi bigiye bitandukanye. Turabona ko mu misi yahera rimikashi gitangura hatanguye abantu atari benshi cyane. Harya ababitanguye kiriya gihe bigitangura bavuga ati abantu kwera ukuntu bagwiriye hari kurutakirwa nk'abakiriya. Mbega ico kintu iyo cyumvise nka wewe ntituzi gihumaze ntituzi gihumaze ubikora. Mbega ibyo bintu byumvise kuri wowe bonaniye hari ikintu byaciye bihindura ko amwagwiriye canke se hari akandi kabijya ahubwo kaciye kiyongera bivaye n'ukuntu mwabaye benshi mu bikora. Jewe atabanga ririmwo je natanguye kubikora mu mwaka mu kwezi kw'icumi kwa 2018. Ramaze igihe ariko urumva namaze igihe impinduka zagiye ziraba narazibonye. Haragiye yuko LUMITEL igendera tugabanya amakomisiyo bivanye harabaho nuko abantu bagenda bariyongera ariko bivanye naho umuntu akorera kuko bivanye naho ukorera kumwe na kivuga client bivanye na clientele ufise kuko kugira wunguke bivana na clientele wowe ufise ngaho ku ruhande. Rero bivanye rero niyo clientele ufise naho komisiyo yagira agabanuka mugabo si cyane bivanye kuko muri rimikashi bisaba ko muri make ni clientele nyene kuko ufise abakiriya hari gihe baza kurondera abandi ari uko kubera bivanye n'ubwizigirwa bakuziko baza kurondera abandi ari uko bakubuze bivanye kuri ico kibanza cawe. Nk'abana ubu canke se turabona ko ugwaruka gubu abaheze amashuri benshi turabona bisanga mu kazi ka rimikashi ugasanga sivyo bize mugabo akaba ari atandi mahitamwe agatanguza gatahe gake agakora. Mbega ugitangura rimikashi nko kuri wewe nizihe mpambamye wagiye ahura nazo gushika uyu munsi kugira ngo abariko baradukurikirana canke se nkariko barategura kubijamwo bahakura isomo bavuga ati ivyagushikiye canke se ivyakugoye natwe nitwavyinjiramwo bitubera isomo natwe nizo twisange mu bintu binini na biriya bituma akazi kacu katagenda neza. Jewe ngenda nishura bivanye intambamye twagenda turahura vyavana kuko kugira ngo uronke urashobora kuronka abakiriya baza kurotira amafaranga aho ukorera mugabo ukaca usanga bivanye mu gihe uba ufise agatahe gato bigaca bigorana kuza kuronka ayandi mafaranga aho uza kuronka aja liquide kugira uze kuronka aja liquide ufise ama electronique. Yo rero ni intambamye ya mbere urashobora kuba ufise electronique muri ico gihe ufise electronique udafise aja liquide hakaca haza abakeneye kubikura muri ico gihe abakeneye kubikura umukiriya acagenda kubera atamakashi agusanganye. Cyo rero niyo ntambamye ya mbere rero nukuvuga bisaba ko uba ufise muri ico gihe ufise umutahe munini nyawisumbuye kuburyo uronka electronique ukaba ufise na aja liquide ziguma ziri ngaho. Kugira uvyinjiremwe bisaba rero ko ivyo bibazo bibiri ushobora kuvyishura kuba ufise aja liquide na electronique kuko harashobora kuza ukeneye aja electronique aho nyene ucutera umurungikira mugabo utazifise ucuja mu ishuguri ryo kuja mu bagenzi urondera ati mbega ati ndungikira electronique zingana nuku nkene ndose umukiriya yihuta. Muri ico gihe canke naho utazifise naho urumva ufise electronique atakashi ufise haje umukiriya nta kindi kibazo aca yigira handi. Tuko turasozera n'ikiganiro twego turateba kugira ngo basi ugwaruka canke se abajene batinya gukora rimikashi
nkamwe mu mazi igihe kinini kuva 2018 gushika no munsi imyaka igira irenga indwi ari byo muri ko murakora two turasozera wavuze ko noneho twese ntawe ubura icashigikira canke se uko kashiramwe mu iterambere ry'igihugu nihe manuro canke se nirihe hangiro ufise bavuga ati mu iterambere ry'iwanje ndazi ko ivyo nzokora bizoshikira n'igihugu nirihe hangiro nihe ntumbero canke se nihe murongo uvuga ati umurongo niho ndawukuramwo kugira niteze imbere ndanateze imbere igihugu jewe ihangiro novuga na cyane cyane ngiye kuraba sinosha mpanura abantu bunyene ati nimwihute kuja mu ntuze yego umuntu afise ako gatahe yoza kuko bivanye n'uburyo kuko isorosoro igwiri yiva sindosha mpanura abantu ati ntiboca baheba kubikora ahubwo no kubandanya bakora hanyuma umwe wese muri domaine arimwo hanyuma muri limikashi mugabo uzi kuzi ubundi mwuga ntuce uvuga ati ushire ingufu kugo ruhande rwa limikashi kuko komisiyo ni ntoyi cyane kubera iyo komisiyo ari ntoyi cyane cyabisaba kugira ngo urone icyo uri kurakora ufatanya n'utundi dukogwa ico no hanura umuntu uwo mwuga wa limikashi si wo yocagira ngo si wo yocagira igikogwa mvuga ati niryo shingiro ahubwo yorondera n'utundi dukogwa ashira ku ruhande kuko wowe biroroshe kuko ibindi bikogwa ku ruhande ufatanya n'ibindi bikogwa nuko reka fatikano kandi ndagushimiye rero kuba watwiyegereye ukatwitaba tuguhamagaye ukatuganije byinshi bigiye bitandukanye ukadusangije no kuri experience y'aka kazi nizere ko badukurikiranye canke se abari bafite utubazo tugiye dutandukanye bagiye batangure gukora kano kazi ka kuba umurimikashi bagiye batahukirwa canke se baronse inyishu zibazo bari bafise reka ndagushimire mwene wacu murakoze mugira ibihe vyiza sawa